Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabaramukije bakundwa b'Imana, inshuti z'umusaraba, bene data, bagenzi mwese mukurikiye iki kiganiro Saveur Divine, ikiganiro c'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, aho tuganira ku majambo y'Imana duhereye ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu, uko Mpwemu Yera w'Imana abidushoboje. Ndabipfurije rero kugubwa neza, guhezagirwa aho muherereye, Imana ibagirire neza. Ndashimiye umwami Yesu anteye iteka ngo kuri uyu munsi wa gatanu nshobore kubana namwe mu ntumbero yo kongera gusangira ibyanditswe byera, arizo mfungurwa zacu, impamba idufasha muri runo rugendo ruja mu ijuru. Imana ishimwe. Nkuko bisanzwe muri kino kiganiro tugira ijambo ry'Imana tuganira ko, canke teme imwe tuganira ko icumweru cyose kuva ku munsi wa mbere rero kugeza kuri uyu munsi wa gatanu dusozereye. Twari dufise teme twari ko turavuga ko nayo ikavuga ngo Imana isubiriza igihe cyayo, Imana yishurira igihe cyayo, nkaho twovuga ngo Imana ikorera igihe cyayo. Nishimwe. Haleluya. Reka rero dusomere hamwe iri jambo ry'Imana dusanga muri Petero wa mbere igice cya 5. Turasoma duhereye ku murongo wa 6. Uyu murongo wonyene niwo tuza gusoma. Imana ibaho umugisha. Reka dusome. Haravuga ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi, kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiye. Cakarongo hano hantu havuga ngo kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiye. Atari igihe cyanyu, atari igihe cacu, atari igihe twiyumviriye, atari igihe nashinze jewe canke nawe washinze, ariko igihe gikwiye. Ico gihe gikwiye rero nico turiko turavugana kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu, dusa nabibukiranya muri runo rugendo ruja mu ijuru. Kubera iki twibukiranya aya majambo y'Imana? Mpwemu Yera nashimwe kuko yaduhaye rino jambo ngo twongere kugibukiranya. Nuko turi mu isi yuzuye ingorane, isi yuzuye ibibazo, isi yuzuye umubabaro, agahinda n'amakuba. Ivyo bigatuma amasengesho menshi dusenga, n'amasengesho dusenga dutakamba, dutakira Imana kugira ngo Imana idutabare mu bibazo, mu ngorane nyinshi duhura nazo muri runo rugendo. Bene data, uru rugendo twatanguye rwo kuja mu ijuru si urugendo rwa ambiance nkuko bamwe babiririmba, si urugendo rw'umunezero nkuko bamwe babivuga mu nyigisho no kwita atarizo inyigisho zo kuzimiza abantu. Yesu abivuga neza, aravuga ngo ushaka kunkurikira yikorere umusaraba wiwe maze ankurikire.
kwikorera umusaraba, ngira ngo muratahura neza cyane murumva ko urwo rugendo rutaba ari urugendo rwa ambiance, urugendo rwo kunezerwa mu buryo bw'umubiri cyane rwose nk'uko benshi bakunze kubyigisha, n'urugendo rw'umunezero w'umutima, kuko umutima uba warababariwe ibyaha, n'urugendo rw'umunezero mu buryo bw'imhemu, kuko ubugingo buba bwarakuwe mu rupfu bugashigwa mu bugingo budashira. Imana ishimwe ku bw'agakiza ka Yesu Kristo umwana w'Imana. Ariko mu buryo bw'umubiri n'urugendo rugoye kandi rukomeye, kandi ni irembo ripfunganye, n'iyo nzira irapfunganye, bisaba kuyigendamwo bitatworoheye, bigatuma dutakira Imana, turondera Imana iyo dukenye, iyo dushonje, iyo tugwaye cyangwa tugwaje, mbere niyo tubuze abacu, iyo tubuze aho turambika umusaya, iyo turi mu ntambara zo muri ino si, iyo turiko turaca mu karenganyo, iyo bigoranye tukabura urubyaro canke bigateba, ico gihe bituma twirukira Imana tukayambaza, tukavuga ngo Mwami Yesu warabivuze ngo abarushe n'abaremerewe baze kure urabatabara, natwe bikatwegereza Imana, bigatuma tuyitakambira. Igihe c'Imana kigeze, Imana ikadutabara. Imana ishimwe cyane. Aho bigoreye naha nuko akenshi muri runo rugendo hakundaho kuboneka aho abana b'Imana muri runo rugendo haba kwidodomba mbere no kwihebura, ngo Imana ntiyumva gusenga kwanje, Imana yaranyibagiye, mbere tukayibaza ngo kubera iki wabyemeye, kubera iki utevye. Ariko mwene data, ijambo turiko turaganira ko canke twaganiriye muri kino cyumweru rivuga ngo Imana ikorera igihe cayo. Imana ishimwe. Ku mwana w'umuntu canke mu mibereho ya kimuntu, igihe tukibonerana cyane cyane mu kuma kajejwe guharura igihe, icyo twokwita ngo chronometre. Ako kuma nako kerekana amasaha yaheze, amasaha tugezemwo, amasaha ari imbere. Ibyo bigatuma ibihe bigenda bikurakurana, ni ukuvuga ngo hari ibihe byaheze, ibihe turimwo n'ibihe twinjiramwo, bigatuma iminsi yegera imbere, amasaha yegera imbere, amezi yegera imbere, mbere n'imyaka ikegera imbere, n'ibinjana bikegera imbere. Aho ni ku mwana w'umuntu, ariko ku Mana siko bimeze. Niyo mpamvu tukwiye gutahura bene data, kugira ngo twirinde ntidutsitazwe n'ibya kano gakiza twakiriye, twirinde kugira ngo ntidutsitazwe n'iby'uyu musaraba twemeye kwikorera tugakurikira Yesu, hamwe tugasanga twavuga ngo Imana yaratubeshe, cyangwa ngo Imana ntitwumva, bigatuma twidodomba, bigatuma duteshuka, mbere bikaba n'intandaro yo kuva mu gakiza twari twakiriye tugasubira inyuma. Mu bumana bwayo nagomba ngo usigarane rino jambo rivuga ngo kajya kuma gaharura amasaha, kitwa chronometre mu gifaransa. Ku Mana kajya kuma ntikabaho. Mu bumana bwayo tubona iri jambo rivuga ngo kehos. Kehos rishatse kuvuga ngo ni igihe cyo gutabarwa kw'Imana, ni igihe nyaco, igihe gikwiriye. Muri icyo gihe niko Imana ikora, atari ukudutabara gusa, atari ukubana natwe gusa, atari ukutwishyura ibyo twasenze gusa, atari ukuza ikabana natwe, ikaduha urubyaro, ikaduha ibyo dufungura iyo twabibuze, ikatwambika iyo tumaze imyaka tugenda twambaye ipataro imwe gusa. Imana ikaduha aha dushobora kurambika umusaya twari tumaze imyaka n'imyaka tudafise aho dushobora kuba. Ariko ibindi bikorwa byose Imana ikora, ibikorera igihe cyayo, aricyo cyitwa kehos. Imana ishimwe cyane. Nagomba rero mwene data, muri ino si y'akaga,
ino si y'amakuba, isi y'umubabaro, uko iminsi igenda yegera imbere ku gihe cyacu, niko n'ibibazo n'ingorane, amaganya n'agahinda bigenda byiyongerana, kuko umunsi wo kugaruka kwa Yesu Kristo uri hafi. Nagomba ngo twibukiranye icyo twakiriwe, tukizigame kandi tukigumye. Akakiza twakiriye tukagumye tukazigame. Ibintu bishobora kukabangamira, hariho kwihebura kubwo gusugerezwa n'ibibazo, hariho kwihebura kubwo kuremerwa n'imitwaro tutarasubizwa n'Imana, hariho kwihebura no gusubira inyuma n'amaganya menshi yo mu mutima, kwidodomba, mbere hakaba no kwivumbura no gusubira inyuma, no kureka inzira y'umusaraba, tugatera umugongo agakiza cy'Imana, tugatera umugongo umusaraba, tukawutura tukawushyira hasi, maze tugasubira mu isi yo twaje tuva, twibaza yuko ariho byoroshe. Nturekure mwene data, komeza ico wahawe. Yesu Kristo ari hafi. Hari ibyo yakubwiye birashoboka, hari ibyo yagusezeraniye birashoboka, hariho n'ibindi kora itiriwe irabigusezeranira, hariho n'ibindi kora atari uko twanabisabye. Ibyo byose Imana ibitunganya mu gihe cyayo, kuko ntivuguruzwa, ikorera igihe cyose ishakiye, kandi ikora icyo ishatse atawugishije inama. Iyo niyo Mana dusenga, iyo Mana niyo twizeye. Icyo tuzi tudakekeranya ni uko iradukunda, iratubabara, ijoro n'umurango ibana natwe kugira ngo itugirire neza, itunezereze. Ikiruta byose, iziduha ubugingo budashira. Imana ibahezagire bene data, mukomere ntimunyiganyige. Kandi nawe utarakira umwami Yesu Kristo, umwanya n'uyu kuri wewe, umwanya n'uyu. Akira umwami Yesu, uwe araguha amahoro, uyo araguha umunezero, uyo nuwo kwizigirwa, n'umwami adahemuka, n'umwami atabara. Ubugingo bwawe ububitse muri Kristo Yesu, ahadashyikira imyampi ya Satani n'abadayimoni, ahadashyikira ubumara bw'uruboyi ku rupfu. Imana ibahezagire. Ndabifurije weekend nziza. Mahoro Yesu Kristo abatwikire, ubuntu bw'Imana bubane namwe, kandi urukundo rw'Imana rubatwikire, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.